Ibihe byiza kuri mwese banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne ya YouTube ibashikiriza amakuru n'ibiganiro bitandukanye bavuga irya nino. Tubazaniye amakuru adasanzwe, amakuru ari kuvugwa tuza kubashikiriza ayavugwa muri politike, mu mutekano, ubutungane, zivugwa mu kibano ndetse n'ibindi byinshi biriko biragarukwa ko cane. Ingingo nkuru zano makuru mu gihe himirije amatora mu mwaka wa 2025 no mu mwaka wa 2027, ubutegetsi bwatanguye gufata no gupfunga bamwe mu batavuga rumwe nabwo, hari n'abandi bo mu mugambwe MSD bamaze kubugwa irengero. Muri ano makuru turaza kubabwira imikenyero iriko irakoreshwa na CNDD FDD mu kunumya abo batavuga rumwe n'uwo mugambwe uri ku butegetsi, ukaba umaze imyaka irenga 20 ariko ataco urafasha abarundi mu vy'iterambere. Turaza kubigaruka ko tuze no kumva amakuru adasanzwe ku kunyinyurana kuri muri uwo mugambwe, mu gihe bamwe baterekwa Perezida Ndashimiye, abandi nabo akabwe gato k'abantu kamushigikiye kakaba kavuga ko Perezida Ndashimiye ategerezwa kuronswa ikindi kiringo. Ivyo navyo turaza kubigaruka ko, ariko ndi kuri yo munyamabanga mukuru wa CNDD FDD nawe akaba ariko baramugera iminwe kugira bamukure mu kibanza c'umunyamabanga mukuru wa CNDD FDD, kubera ko nawe ariko aragwanira iyo ntebe y'umukuru w'igihugu. Marano makuru muraza kubikurikira. Mu gisirikare c'u Burundi vyakomeye mu minsi iheze, twababwiye ko hari amakuru avugwa ko hoba hari abaroberi bamaze gushika ku butaka bw'u Burundi. Abo baroberi ngo bakaba bariko barakorana na bamwe mu bategetsi bari imbere mu gihugu, kandi ngo abo bakaba bariko barateguye ibikorwa vyo guhungabanya umutekano. Twarababwiye kandi nyuma y'itangazo we n'umuhari Red Tabara ikavuga ko yishe abasirikare barimwo n'intwazangabo. Abo basirikare bakaba baraguye mu migwano y'abahuje n'abasirikare b'u Burundi. Tubabwira ko ibintu bitoroshe, ari nabwo igisirikare c'u Burundi casohoye itangazo, ariko muri kino gihe igisirikare c'u Burundi naco camaze kuvuga ko kigira cerekane abasirikare ba Red Tabara cafashe mu migwano y'abahuje. Turaza kubigaruka ko tuze no kubabwira bamwe mu bo barafatiwe muri iyo migwano, canke nimba ayo makuru igisirikare c'u Burundi kiriko ciratangaza iyo bari ukuri canke koba ari ugusamaza abarundi n'amakungu. Muri ano makuru muraza kuvyumva. Turaza kugaruka ku mutegetsi yamaze kubogozwa. Uyo yabogojwe akaba yabogojwe kubera impamvu nyamukuru muza kumva muri ano makuru. Muraza gukurikira vyinshi cane, tuze no kubaha idonido kuri ivyo vyose twabateguriye. Dufise inkuru nyinshi cane zivugwa mu butegetsi, turaza kugenda tuzigaruka ko. Izo ni impfunyapfunyo, hari n'ayandi makuru nakubwiye mu mpfunyapfunyo uza gukurikira mu buryo bagidonido. N'amakuru tuje kubashikiriza, ariko mukayakurikira mu idonido inyuma y'aka karuhuko. Guriro yari yarubatswe mugabo CNDD FDD ubu yayashize mu minwe y'abantu yabishaka kuyaha. Yari amahinguriro menshi yatuma igihugu gitera imbere, byakozwe ku gihe c'abagaza. Amahinguriro menshi ubu ari mu minwe yaba CNDD FDD. Umwe wese yigaruriye sosiyete muri abo bakuru nyene. None mwagira bigende gute? Amahinguriro yose yararenga amahinguriro 70. Duharuye harura ihinguriro ryakora ikawa yitwa wiki Soje Star, hakaba Osibu, hanyuma hakaza ihinguriro ry'ipamba, hakaza ihinguriro ry'iki, ihinguriro ry'isukari, hakaza Kotebu, hakaza Berundiye y'amacupa, hakaza Siruko, hakaza Onatere, hakaza ni menshi cyane. Mugabe yose ayo masosiyete yose yabaye nk'ayahombye, n'abakozi bayakoramwo baraburi ayo bacira nayo bamira. None ariko aravuga ngo
ngo amahinguriro n'ay'abatama abandi abo bayafise mu ntoke yabo n'amahinguriro y'igihugu batwaye. Rero nibajye barajya nk'aho ngo babeshe ibyo batazi, ibyo ntibajye barabibaza, kuko ni ukuri amahinguriro menshi natagikora yagiye mu minwe imwe ikajya ikagurishwa kuri naka ku mahera y'igihugu, bakiba amafaranga y'igihugu bagaca bitwa ko baguze amasosiyete. Ariko icyo nzi nihaboneka intwaro nziza ayo yose azogaruka mu minwe ya leta, niko bizogenda. Ntibishoboka ko bajya kwigarurira ibyo batubatse ngo bakeneshe igihugu kugira ngo bonyine bitungishe. Ibyo ntibishoboka, azogaruka mu minwe ya leta. Ariba wenyine agahita akagerageza kujya kuvuga amajambo kugira ngo yikureyo, avuge ko ari abandi biba. Mugabo ni wenyine yiba, kandi uko kwiba kwiwe kurimo n'ukuntu urumva n'ukwiba, akagira n'ukubesha, akagira n'ukwica. Nta ngeso mbi n'imwe adafise. Aravuga ngo ariko ngo bagira imigambi, abarira abantu ngo nibige kugira imigambi, ngo bagire ngo bakuru b'imitumba ngo bahamagare ngo abo batwara ngo baheze ngo baterateranye amafaranga, ngo bagende ngo bashireho ngo irobine cyangwa umucanwa, ngo bagure ibintu bene ibyo, ngo cange bagire ibarabara, ngo bakore ibarabara. Mbega wewe ko avuga ko yatowe akaba umukuru w'igihugu, akaza afise n'akahe? Akaza afise nako kuguma avuga abesha, arondera kubesha abanyagihugu. Niko yatorewe. Umengo bamushinze mu iradiyo yuko avugiramwo wenyene yiwe kugira ngo abeshe abantu. Afise ibinyoma bimwe birenze urugero, uri kuramwumviriza uraburi uwari uwo muntu. Nyimba ari umukuru w'igihugu, nyimba ari iki, abandi bakuru b'ibihugu bazana incabwenge bakagira amaproje, bagaheza ayo maproje agaheza leta igahemba igatanga amafaranga yo kugira ayo maproje, ikabahemba bagaronka umushahara, bagakora amabarabara cyangwa bagakora ayo maproje bivana nayo leta bikeneye. Ubu asigaye abwira abanyagihugu ngo nibakotize ngo bakore irobine yabo, ngo bongere cyangwa ngo bakore amatara yabo. Mwebwe ibyo mwabibonye hehe? Ije nayobewe icyo yaje gukora, icyo iyo CNDD-FDD ikora. Ibindi arabesha ngo abaperezida bo hambere ngo nta kindi bari bashoboye ngo atari ukwica, ahubwo niwe yica. Abaperezida bamubanjirije ntibari bazi ibyo byo kwica, kunyuruza. Niwe anyuruza abantu, niwe anyuruza amafaranga y'igihugu. Nta kintu cyiza ashobora gukorera igihugu. Ubu ariko arabesha ngo yafashe ngo abapatiri ngo irabapfunga, ngo abita sahwanya. Abapatiri iyo sahwanya yari sahwanya Frodebu, nibo bagiye binjira mu bakirisu ngo bitwa basahwanya, naho kumbe bariko babesha abanyagihugu kugira ngo bitwe ko bariko barasenga, naho kumbe nimwaye yo kwinjira mu banyagihugu kugira ngo baze bayitore.
batora iyo sahwanya. Rero n'umuntu nta kindi kintu ashoboye atari ukubesha, kwiba no kwica. Mbega umuntu amubajije ngabo afata ngabo bapfunzwe yakuye bari biviriye iyo bari hanze bakaza baje kubandanya iyo imigambi yabo, ako abapfunze abagiriza iki? Birateye isoni ibigirwa na Ndayishimiye amenye ko bitebe bitebuke, ibyo byose akora azobibazwa. Jewe niko ndabibona, kandi n'ibyo ari byo byose, ibyo abesha byose bizomusubirako. Murakoze. Ndatangazwa n'abantu bavuga ngo bari mu masengesho birirwa barakora ikibi. Mbega arazi hajya ko yikwegera umuvumo, naho nyene azowukwegera Uburundi, mugabo we wari imbere y'abandi, kubera ko yitwa ko ari umukuru w'igihugu, mugabo agakoresha urwego runyuruza abantu, rukorera ikiba abantu, niwe azobibazwa. Abandi bose barashobora kubibazwa, mugabo we wazobazwa ibiri byinshi, ibiri binini. Ndamumenyesheje ko ibyo azobibazwa. Akoze cyane Rose Hakizimana. Rose Hakizimana yahoze ari umushinga mateka, akaba akunda gushikiriza ibyiyumviro kuba biriko birabera mu gihugu, ariko akanatanga nk'impanuro ndetse kuco babona cakogwa kugira ibintu bisubire kumera neza mu gihugu. Turamukengurukiye cyane. Kano makuru yacu tuyatangure mu buryo bagidonido, tuyatangurire kuri no nkuru y'umutekano, aho igisirikare c'u Burundi FDNB ngo coba citeguriye kwerekana abaroberi ba Red Tabara umuhari wabo uvuga ko wahombeje cyane ingabo z'u Burundi, aho mu mirwano yagiye irahuza abagwanyi ba Red Tabara ndetse n'abasirikare b'u Burundi FDNB. Red Tabara isohora amatangazo yemanga ko yishe abasirikare batari bake, ndetse bamwe kanavuga imyitondoro yabo. Abagwanyi bashika 12 bo mu muhari witwaje ibigwanisho Burundi ukorera mu ntara ya Sud Kivu mu buseruko bwa Kongo bamaze hafi indwi zibiri bafunzwe mu ibohero rikuru rya Bujumbura rizwi nka Mpimba. Kuri wa kabiri umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi FDNB yashize ahabona umugambi wo kwerekana abo bagwanyi ba Red Tabara vuba. Uwo muhari witwaje ibigwanisho ku ruhande rwabo watangaje ko wahombeje cyane ingabo z'u Burundi. Abagwanyi 12 bo mu muhari Red Tabara bararungitswe mu ibohero rikuru rya Bujumbura Mpimba ku wa gatanu genekerezo rya 15 Munyonyo mwaka 2024. Amakuru ava hafi yo mu gwitwaje ibigwanisho yemeza ko abagwanyi ba Red Tabara bari bamaze umwaka bapfunzwe. Yavuze ati abagwanyi bacu bari bamaze umwaka bapfunzwe mu busho bw'igisata kijejwe indero mu gisirikare polisi militaire. Ico gisata naco nyene kikaba kiri mu gisata c'ubudandaji Bujumbura. Umuntu umwe wo mu ibohero rikuru yashinze intahe ariko hadashatse ko amazina yiwe amenyekana, akaba yabwiye bagenzi bacu bo kuri SOS Media Burundi ati bishitse muri iryo bohero bose bahavuye barungikwa ubwo nyene kure y'abandi bapfungwa mu cumba citwa Chambre Rouge. Kubw'iryo soko nyene abo bagwanyi bose ni abagabo bari bamaze amezi menshi mu gashoke igisirikare kijejwe indero polisi militaire. Yongeye ko ati sinshobora gutomora neza, abantu bake cyane nibo bafise amakuru y'ukuri kubijanye n'ubu murwi. Abaserukira abanyororo nabo nyene mu bisanzwe baba bafise amakuru menshi kuri ubu kuri bishasha bari muri iyo nzu, bakaba rero nta makuru bafise kubijanye n'uwo murwi. Abandi bapfungwa bakaba batabonye uwo mugwi. SOS Media Burundi ntiyaronse amakuru atomoye yerekeye aho bafatiwe canke amezi nyayo bamaze mu gashoka polisi militaire. N'itangazo ritizewe ryasohowe n'igisirikare c'u Burundi, aho ku rubuga rwiwe rwa X rwahoze rwitwa Twitter umukuru w'ingabo Gaspard Baratuza
ajejwe gutanga amakuru muri FDNB yamenyesheje ko ingabo ziriko zitegurira kwerekana abaroberi ba Red Tabara. Yanditse ko wa kabiri ati FDNB izobashikiriza intahe zizima z'aba Red Tabara bafashwe miri n'abandi bishikanye ku ngabo zacu ku rubuga rw'intambara. Ivyo vyamenyeshejwe inyuma yaho hasohokeye itangazo ry'abo baroberi rivuga ko ingabo z'u Burundi zatakaje ibintu byinshi cyane. Ku bw'ubwo rwandiko abasirikare bashika 9 harimwo n'umukoroneri yarongoye kambijejwe inyigisho barishwe mu gice ca Mwenga mu ntara ya Sud Kivu ni mu buseruko bwa Kongo mu gitondo cyo kuwa 25 Munyonyo. Iryo tangazo ryongeye koko yuko ibigwanisho n'amasasu byinshi navyo nyene vyafashwe muri ico gitero gikomeye. Amwe mu mafoto yerekana ivyo bikoresho vy'abasirikare b'u Burundi n'imyambaro yabo vyarerekanwe ku mbuga ngurukana bumenyi. Red Tabara ntiryohegwa na gatoya mu guhangana n'abarundi bagwanira inyungu zitaraba igihugu ahubwo ziraba umugwi mutoyi gusa w'intwaro ya CNDD-FDD, umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi. Niko vyanditswe muri urwo rwandiko rwatewe ko umukono na Patrick Nahimana, umuvugizi w'ivya gisirikare muri ico kiroberi. General de Brigade Gaspard Baratuze yavuze ko iryo tangazo ririmwo ibinyoma nk'uko umuvugizi wa Red Tabara amenyereye kubigira igihe cose uwo muhari watakaje cane mu ntambara ugira. Yavuze ati ntihagire umuntu n'umwe yoha agaciro ivyo vyavuzwe muri iryo tangazo ritagira umutwe n'amaguru. Rizoba hari ubwa kabiri abagwanyi ba Red Tabara berekanywe bagashengezwa mu butungane mu mugwi muri ntwarane 2023. Ubutungane bw'u Burundi bwaciriye abahoze hari abagwanyi b'uwo muhari igihano cyo gupfunga ubuzima bwose. Bamwe muri bo bakaba bari bashikirijwe inzego z'ubutasi z'igisirikare c'u Burundi n'u Rwanda. Ntibiramenyekana ko abo baroberi bahoze bazokwerekwa abamenyesha makuru n'abanyagihugu boba arabo bapfungiwe mwibohero rikuru rya Bujumbura canke abo n'uwundi mugwi. Ivyo rero umuvugizi wa FDNB yabishikirije ntibitanga amakuru atomoye kuri ivyo. Red Tabara iracari ku rutonde rw'imigwi iterabwoba rwa leta y'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi bariko barawukurikira abasirikare b'u Burundi bariko barawukurikira boherejwe muri Sud Kivu hagati yo mu kwezi kwa 8 2022 mu bwumvikane hagati ya leta y'u Burundi n'iya Kongo. Muri ico gihe nyene barafashanya mu bikorwa bari kumwe n'ingabo za FARDC, ngabo za Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, kugira ngo bagwanye imigwi itwaje ibigwanisho mu karere nk'uko amakuru agenda arajabona abivuga. Harimo igifungo rero biravugwa ko hari rementanya igisirikare c'u Burundi kiriko kirakora kugira cerekane ko kitaneshejwe muri urwo rugamba, ariko benshi bakaba babona ko n'ubundi vyamaze kumenyekana ko ari ibintu bariko barapfundapfundika, ariko ko abasirikare b'u Burundi atamusirikare n'umwe wa Red Tabara baba barashoboye gufata, ahubwo bagira berekana abasirikare bakera n'ubundi basanzwe bapfungiye mu mabohero atandukanye. Abo nabo akaba atari abasirikare b'u Burundi babafashe, ahubwo babashikirijwe n'igihugu c'u Rwanda. Tuve kuri ivyo vy'umutekano, hari umuntu umwe yatowe yapfuye ni muri Vyanda, ni ikiziga ca Jean Claude Ngendakuriyo catowe mu cumba c'inzu yiwe mu gitondo co kwa gatatu. Amakuru rero avuga ko vyabereye Ikigutu, ni muri komine ya Vyanda mu ntara ya Bururi mu manuko bw'u Burundi. Uburyo umugabo yapfuyemwo ntiburamenyekana. Abajejwe intwaro ngaho muri ako gace bemeza ayo makuru bavuga ko amatohoza yatanguye. Jean Claude Ngendakuriyo w'imyaka 40 yakora nk'umushinguzi w'ububiko mu kigo c'ubuzima co mu kigo c'ubuvuzi ca Kigutu, ni muri iyo komine nyene ya Vyanda. Nk'uko amakuru dufise bivuga, abo bakorana bari bamurondeye hose ariko baramubura. Umwe mu bo bakorana avuga ati kuri uwa gatatu mu gitondo ntiyatonze ku kazi, twaragerageje kumuhamagara ariko amatelefone yiwe yose yarazimije. Abo bakorana baragiye kuraba mu nzu yiwe yabamwo basanga ivyumba birugaye. Bamaze gusitura urugi niho Jean Claude bamusanga yapfuye aryamye ku gitanda.
abo bakorana barababazwa nuko babuze umuntu yahora abanye neza n'abandi mu kibano, ariko nanone mu ntwaro baremeza ayo makuru, bakaba banamenyesha ko amatohoza y'igipolisi yatanguye kugira hamenyekane icishe uyo mugabo. Ni inkuru ibabaje kandi iteye agahinda, urupfu rwiwe rukirimwo igipfungu. Mu ntara ya Kirundo, umugabo w'imyaka 60 yacuruza amabuye y'agaciro mu Rwanda nawe yabuzwe irengero. Mu minsi iheze twababwiye abantu barasiwe ku rubibe rw'u Burundi n'u Rwanda, bavugwa ko boba bariko baracuruza magendo. Auguste Mirego akaba nawe ari undi yabavugwa ko yoba yaranyurujwe kubera ivyo kujabukaja mu Rwanda, akaba amaze amezi arenga 2 atazwi irengero. Uwo mudandaza w'imyaka 68 aturuka mu ntara ya Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, bivugwa ko yoba yarishwe n'umukuru w'imbonerakure abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rwa CNDD-FDD mu ntara nshasha ya Butanyerera. Umuryango wiwe ukaba waramurondeye mu mabohero yose azwi, bibi vy'ubusa, bagasaba ubutungane bw'u Burundi gufata mu minwe ico kibazo. Byose byatanguye mu kwezi kwa Nyakanga guheze, aho umukuru buramatari w'intara ya Kirundo, umukuru w'igipolisi mu ntara, umukuru w'igendereza mu ntara baherekejwe n'abapolisi bashika 10 baja ku rugo rw'uwo mugabo w'imyaka ishika 60. Ni muri karitsiye ya Runanira ku mugwa mukuru w'intara ya Kirundo. Umubanyi w'uwo mugabo yabuzwe irengero, avuga ati bari bahejeje gufata ubutare bwo mu bwoko bwa Coltan na Cassiterite agurisha mu gihugu kibanye c'u Rwanda. Uwundi mubanyi ati hari umuntu yavugana na buramatari n'umusorikira igendereza kuri telefone, yababwiye ngo basake imodoka ya Mirerego ngo bugurure amaburo. Baruhiye rero gutora amabuye y'agaciro bariko bararondera. Ihunga rya Mirerego. Auguste Mirerego yaraciye mu ryahumye abapolisi bari basamajwe n'abanyagihugu benshi, yigira nk'uriko aritaba telefone, gutyo abarahunze nk'uko bivugwa n'umwe mu babibonye. Yongera ko ati abantu bose baratangaye, ni nk'uko atanumwe yari yikeka umugambi wiwe wo guhunga, ukwinyegeza no kuburwa irengero. Uwo mugabo w'imyaka irenga 60 yagiye kwinyegeza muri hoteli iri hafi y'aho aba muri karitsiye Nyange Bushaza. Iyo hoteli akaba ari iya Abel Ayishakiye, arongoye umuhari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi imbonerakure mu ntara nshasha ya Butanyerera. Kuba yagiye muri iyo hoteli si igihamana nk'uko amakuru yacu abivuga. Ayo masoko atomara ko waserukira imbonerakure yakoranye na Auguste Mirerego. Amakuru yacu avuga ati Abeli niwe yarajejwe ibikorwa byo gucukura ndetse no kugura amabuye y'agaciro, yaca yaha Mirerego agaca yajana mu Rwanda. Niko ayo masoko yacu avuga. Ayo mabuye y'agaciro abo bagabo babiri bagurisha mu Rwanda yimbwa mu makomine ya Busoni, Gitobe na Bwambarangwe mu ntara ya Kirundo. Umwe mu bajejwe intwaro atashimye kwivuga myitondoro akaba yavuze ko Mirerego atazwi irengero. Avuga ati Mirerego ashobora kuba yishwe na Abel Ayishakiye kugira ngo azimagize amatohoza. Umuryango w'uwo mugabo atazwi irengero ukaba usaba ubutungane gufata mu minwe ico kibazo. Muri hano makuru twari twababwiye ko hari umutegetsi yabogojwe ni muri Nyarugusu, ni userukira impunzi yakuwe kubera bivugwa ko agwanya ugusubizwa mu gihugu ku nguvu. Yirukanywe ni userukira impunzi z'abarundi muri zone ya 10 yo muri iyo kambi. Ubuyobozi bw'ikambi ya Nyarugusu bukaba bumwagiriza ko adashigikiye umugambi wa leta ya Tanzania wo gusubiza mu gihugu impunzi z'abarundi ku bushake no kumena amabanga y'akazi. Impunzi z'abarundi zivuga ko iyo ngingo atashingiro ifise. Erihudi Ntirampeba yahoze arongoye zone ya 10 y'ikambi ya Nyarugusu kuwa 21 kuva mu mwaka 2021 mu ntango y'iyindwi niho yabogozwa mu burongozi bw'iyo kambi.
uwo murongozi yagirizwa amakosa akomeye nk'uko bishikirizwa n'umukuru w'ikambi ya Nyarugusu astorukira leta ya Tanzania muri iyo kambi iri mu karere ka Kigoma ni mu buraruko bushira uburengero bw'ico gihugu. Kumena amabanga, kudashigikira umugambi wo gusubiza mu gihugu ku bushake impunzi z'abarundi, kudashigikira abajejwe umutekano igihe bashaka kugarura umutekano mu ikambi, kudatanga amakuru n'ivyegeranyo ku gihe, ibiturire urutonde rw'ivyaha yagirizwa ni rurerure. Nubwo rero biruko leta ikaba yarashimagizwa n'iyo ntwaro nyene, impunzi cancane abarundi zibaza ziti turibaza icoba carahindutse mu gihe yahora yerekanwa nk'umurongozi w'akarorero n'umuhuza w'abanyagihugu. Haraciye igihe mu gihe abajejwe umutekano b'abasivile bashaka gusambura ibibanza by'abadandaza bato bato b'abarundi bo muri ako karere kayobowe na Ntirampeba, basanze habo banyuma baritunganije kugira ngo bikingire canke bashire ubusa bakure ibidandazwa mu maduka yabo. Ikindi kandi niwe ubwiwe yatanga niwe ubwiwe yitanga mu kurondera impunzi zafashwe nk'uko bivugwa n'amasoko menshi y'Inyarugusu. Zone y'icumi izwi mu mazone abantu batitabira cane igikorwa co guhunguka ku bushake. Wahoze ari umurongozi wayo Ntirampeba akaba ataranyegeza ko atemera ubuhinga canke ingingo zagiye zirafatwa na Tanzania mu ntumbero yo guhatira impunzi z'abarundi gutaha ku bushake. Ivyo boba rero babona ko ari uguhatishwa ko ari ivyo boba babona ko ari ugutahishwa ku nguvu. Aho niho abarundi babona inkomoko y'ukutumvikana hagati ya Elihundi Ntirampeba n'umuyobozi w'ikambi y'Inyarugusu. Impunzi z'abarundi bakaba bavuga ko umurongozi w'umunyabubasha umuvugizi adashira iciyumviro umuvugizi adahisha iciyumviro ciwe, umunyabwenge, umuhuza yiyumviriza abantu, bakaba ariko babona uwo murongozi bavuga ko ari ikurwa rivuga vyinshi ku magogwa impunzi z'abarundi zirimwo. Twaratakaje umuhanuzi n'umuvugizi, bavuga ko ivyo bagiriza umurongozi wabo bakunda cane atashingiro bifise kandi bakagira amakenga kubijanye n'umutekano wiwe. Uwo yahunze igihugu ciwe 2015 yaciye asubizwa vyihuta n'icegera ciwe impunzi y'umunyekongo. Abarundi bakaba basaba ko zone yabo ibamwo abarundi irongorwa na bene wabo atahura ingorane zabo kandi yavuga ururimi rwabo. Nyarugusu ikaba irimwo impunzi zirenga ibihumbi 110, harimwo n'abarundi barenga ibihumbi 50, abasigaye bakaba bakomoka muri Kongo.